twebwe rutembera mu bihugu bitandukanye ntaho ndigera mbona igihugu gisa n'Uburundi. Mpejeje kunywa kurarya amazi, umuntu yova mu bindi bihugu akaza akayanywa ko yobaza ati mwayahinguye gute? Ntibazi ko twayakuye mu mwonga ahinguye. Iryo ni itunga ryonyene rikomeye rikomeye. Mu Kirundi bavuga ngo uguriwe neza ntiyongeza, kuko ibikorwa nivyo biriko birivugira, ariko nawe sinogenda ntabakeye. Ijambo ry'Imana turasoma ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. None ngaha mpejeje kubona ko mwebwe mwamenye neza icyo Imana yabaremeye, birabonetse neza ko mukora mufise ukwemera yuko mushobora guhindura iyi si, kuko uko Imana yayituremeye ntiyashatse ko tuyisiga uko. None mwebwe muramaze kubitahura. Nakengurutse cyane ko turi mu nzira imwe kandi tuvuga rumwe. Muvuga muti turi kumwe twese birashoboka. None ni mwebwe mutanze akarorero. Mu Burundi dufise amashengero ashika 890. Nimwiyumvira ishengero rimwe rimwe rikoze nk'ibi, byogenda gute? Mbere nimureke no kwiyumvira uko. Murumva mwebwe iyi misiyoni irabe ivyo mukoze. Camwiyumvira ama misiyoni yose ya Pentecote mu Burundi akoze nk'ibi nyene, mu mwaka umwe twaba tugeze. Jewe naravye mwebwe muramaze gusimba imyaka. Bijya tuvuga mu 2040, nsanze ngaha mugeze mu 2035. Ni bimwe ndababwira yuko aha twese kijya gicapo irya shusho y'2060 aha twese tuzoyibona kuko tuko amaboko mu mpuzu dugakora mu mwanya mutoyi irya shusho twatuyirose naho twadushitse muri urya mwaka twatugezeyo. Nico gituma ndababwira nti turi kumwe twese niho honyene bishoboka. Ubwami butiyunze ntiburama naho ugira gute. Icari rero carabuze shetani yari yariziziga igihugu cyacu. Imbona kazoza ni Imana yonyene ibabwira iti Uburundi kizoba igihugu giteye imbere. Wa muntu we Murundi ucutagura kwiguti none ko nabibonye ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki, none bizokwigira tuzokwicara Imana ize kubikora kandi yadutumye gukora. Ucufata rero ingingo yo kuja ku kivi. Muga wewe ejo hazoza ntahuzi, muga kubera Imana yabikweretse ucuja ku kivi kandi ukahabona. Kugira ushike kumbona kazoza ubwa mbere biva ku kwemera, kugira umutima wemera. Umaze kuvyemera ukabona uti nivyo, kuko uravyo Burundi twebwe rutembera mu bihugu bitandukanye ntaho ndigera mbona igihugu gisa n'Uburundi. Mpejeje kunywa kurarya amazi, umuntu yova mu bindi bihugu akaza akayanywa ko yobaza ati mwayahinguye gute? Ntibazi ko twayakuye mu mwonga ahinguye. Iryo ni itunga ryonyene rikomeye Umaze kwemera ugira rero umutima wihangana. Ubwa mbere rero uremera ko bishoboka. Umaze kwemera ugaca ugira umutima rero gukora ibikorwa, ugakomeza urugendo. Hari ibigeragezo vyinshi. Rijya barabara ntiwavuze ngo zane imashini gusa ngo namwe vy'amaboko muzokwimenya. Emwe iraje ntagisivya. Emwe muzoca mubona baje no kuharaba ubunyene mu ndwiza. Tuvuze
ucerewe mu 2060 haba hadusize, nta gucererwa. Umuyaga nkuba muvuze, ahubwo nzogaruka nje kuraba iryo shure, kandi nzoza umuyaga nkuba washitse. Ega tutarose ikiraka ntidukora. Buryo ukazobona ubonye ikibazo, ubutombo ejo ushaka uvyine, uti ndarose akazi. Nkubu numvise umuyaga nkuba atawo, nca numva nti ngaho ni sawa. Tugire kwizera neza yuko Imana itaturemye ngo tuba abakene. Nta numwe Imana yaremye ngo abe umukene. Nze murasoma mushira mu ngiro ngo musoma amajambo yanje kandi muyakurikize. Mugumwe wese rero nawe hariho serugo ucumenya icujejwe mu muryango. Umuryango wifashe umeze gute? Ishengero ryifashe rimeze gute? Mukiga neza muti ishengero ryifashe rimeze gute? Ese nogira amashengero yose agakora nko kumukora. Ndabashimiye ko mwumvise akamwe nabateye. Mwarakumvise kuko navuze nti aya mashikanwa dutanga nayo kugira ngo izina ry'Imana rininahazwe, yongere aramire abene gihugu mashengero. None mwebwe mwaramaze kuvyumva, muvuga muti turi kumwe birashoboka. Nawe we ufise akajana urazana isaba igwiriroye, ni murabe ivyamwa nibi. None rero ndabipfurize kubandanya urugendo, ndabipfurize kurema uruvyaro rushasha. Urugwaruka ruri kurakura uno munsi rurakeneye indero runtu. Hariho indero ziva hanze, zirya ndero si ndero ndundi. Umwe wese arafise imico yiwe. Ubu turiko turaraba uruvyaro rushasha, umenga bazi yuko indero ari ukwiga ibiharuro n'igifaransa. Ya ndero runtu ugasanga twarayitaye, ubuntu twarabutaye ngo twarize amashure. Turakeneye yuko mwishengero ibi muriko muragira ni vyiza kugira mureme uruvyaro rushasha ruzoza rudafise wa mutima twebwe twakurana. Ruza ruvyaro gwumva ko ari abarundi bafise ubuntu. Nico gituma impande yo kwigisha ibiharuro n'igifaransa ari kwigisha ubuntu, ngo indero y'umwana iva hasi. Bavyeyi muhere kurera abana banyu haziko. Hariho abavyeyi ubu batakiyagisha abana, babarabuko bagahurira ngaho. Mutangure kubigisha na cane cane mwebwe musanzwe muri abakristo. Mwebwe cane cane abana mubarerere mu ijambo ry'Imana. Abana murashobora kubigisha ugasanga bashitse mu mwaka wa 6 bazi inzira nziza bakurikira mu buntu, kandi umwana agendeye mu ijambo ry'Imana no mwishure acagira ubwenge akabitora, kuko si kinebwe. Abana mubigishe gukora kuva kiri umwana, yige gukora. Nimuvuge ngo azokwiga gukora amaze kwiga ibiharuro n'igifaransa. Niyige gukora ahereye hamwe. Kera mwahora muca muduha agafuni tuje impande y'abavyeyi, natwe turima tugira utwibare. Ivyo nivyo birera umuntu. Abana mubankire yuko baja mu bibasamaza. Hariho indero rero zaje ziva mu bindi bihugu, ziri mu matelefone. Ivyo bintu abana tugerageze kubibakuramwo, tubarereshe indero ndundi. None rero turere urwaruka rushasha, tugwereke imyuga, mukabereka neza ingene duhingura isi. Nico gituma nanezerejwe no kumva mufise igisata ca ceramike, kugira ngo twihingurire ivyacu, dukore ibikorwa twese turi kumwe. Birashoboka. Turi kumwe twese, turi kumwe twese, birashoboka. Ikimenyetso nico nyene. Imana ibahezagira.